Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu aho murereye hose hirya no hino ku isi, twongeye kubasuhuza ndetse tunabifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza cyane wo kuri uyu wa gatandatu kw'igenekerezo rya 31 Myandagaro umwaka wa 2024. Twagarutse hano ku mboneshakure yacu ariyo yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rodende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane abariko aravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi tunagaruka ku bikomeye cyane bikomeje kugenda biravugwa hirya no hino ku isi ngango mu karere ka Afrika cyane cyane mu biyaga binini, ariko kandi tunagaruka ku yandi makuru akomeye cyane. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu, turaza by'umwihariko kugaruka ku makuru akomeye cyane. Mu Burundi nga mu gihugu cacu uyu wari umunsi wahariwe imbonerakure wateye ubwoba oni nkuko bikomeje kugenda bigaragara, kuko bikomeje kugenda biratangazwa ibikorwa byaje kugenda bigaragara uyu munsi byaje kugenda bitera ubwoba batari bakeya, ariko kandi noneho ikisumbuyeho nuko hari bamwe mu bayobozi bakomakomeye nga muri kino gihugu cyacu bakomeje kugenda baragegwa amajanja, bavuga yuko rero bakomeje kugenda baragwanya ibikorwa by'imbonerakure, ariko kandi unahereye kera kose ukitegereza urasanga bamwe mu bategetsi bakomakomeye by'umwihariko barimo nka General Prime Niyongabo asanzwe arongoye iki gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko akaba yaherutse no guhabwa izindi nshingano n'umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ari umwe mu bategetsi bakomakomeye ndetse banafise ijambo rikomeye nga mu gihugu cacu cy'u Burundi, ariko batigeze na rimwe bishimira cyangwa se babona neza yuko izi mbonerakure hari umumaro zifise. Usibye abanyagihugu bakomeza kugenda bamaganira kure ubuyobozi ndetse by'umwihariko n'imikorere y'izi mbonerakure, kandi uyu mu General Prime Niyongabo asanzwe ari umwe mu basirikare bubashywe nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba anasanzwe ari umuyobozi w'igisirikare cyangwa se umugaba mukuru w'iki gisirikare cy'u Burundi cacu rwose cyiza cyane, akaba yarakomeje kugenda agaragaza neza uburyo izi mbonerakure ziba zibangamiye igisirikare cy'u Burundi ku buryo bukomeye cyane, aho bituma amabi yose akozwe ashyirwa ku gisirikare cy'u Burundi, bikaba byarakomeje kugenda bituma rero bamwe mu basoda benshi cyane cyangwa se abasirikare benshi basanzwe bakuze cyangwa se banafise ijambo rikomeye cyane muri kino gisirikare batajya biyumvamo imbonerakure. Uyu munsi wari umunsi nyine wahariwe izi mbonerakure cyangwa se umunsi mukuru w'imbonerakure bise imbonerakure day, by'umwihariko wabereye nga mu gisagara ca Bujumbura ku kibuga gisanzwe gikomakomeye, ariko kandi uyu ni umuhango waje kugenda bitabirwa n'abategetsi bakomakomeye barimo Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bagiye bakomakomeye barimo nka Reverien Ndikuri yasanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho ubundi n'izi mbonerakure zisanzwe zibarizwa, ariko kandi ibi byose bikaba byaje kugenda biraba abandi bategetsi barimo nyine n'uyu General Prime Niyongabo akaba atigeze ahagaragara, nyamara mu gihe binavuga ko rero imbonerakure zimwe mu myitozo cyangwa imyimenyerezo y'igisirikare zijya zihabwa aba bategetsi baba babigizemo uruhare cyangwa se igisirikare. Icakora General Prime Niyongabo kubwiwe akaba agaragaza ndetse akanerekana neza yuko rewe ataruhare afise ndetse atagizigera na rimwe ashyigikira izi mbonerakure. Turagaruka kuri byinshi bikomeje kugenda bivugwa, haba ibyaranze uyu munsi w'imbonerakure nga muri kino gihugu cy'u Burundi, ariko kandi tunagaruka kuri General Prime Niyongabo umwe mu bategetsi banakomakomeye nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba asanzwe anafise izina rikomeye cyane. Usibye kuba afise izina ndetse ari n'umwe mu bantu bamaze igihe barongoye iki gisirikare cy'u Burundi, n'umwe mu bagwizatunga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ibikomeza gutuma aba umuntu wubashywe ku buryo by'umwihariko no kurwanya izi mbonerakure atakibazo bishobora kuba byamugiraho mu gihe Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nawe ari umwe mu bantu areba ndetse akubaha cyane. Turagaruka kuri byinshi cyane bikomakomeye, ndetse aho bamwe mu banyagihugu n'andi bategetsi bakomakomeye bakomeje kugenda uyu munsi bavuga yuko rero yarakwiye kuba by'umwihariko yakugwaho itohoza niba ataba ari inyuma y'umugambi by'umwihariko ushaka kuba yohungabanya umutekano w'abanyagihugu nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ni mu gihe bamwe bakomeza kugenda banavuga yuko rero yarakwiye kuba yovanwa mu nshingano zimwe agashyirwa mu zindi, cyangwa se akaba yakwamurwa zimwe mu nshingano afise, dore ko ari umwe mu bantu bafise ijambo rikomeye cyane nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Turagaruka ku makuru akomeje kugenda anavugwa cyane kandi ku ndege y'Uburusiya yamaze kugenda iburirwa irengero, ni kajogojogo yo mu bwoko bwa Mi-8 yaje kugenda hiraburirwa irengero, nyamara ngo akaba ari imwe mu ndege zikomakomeye iki gihugu cya gisanzwe gifise cyatanguye gukoresha mu myaka yaheze, ariko kandi akaba ari imwe mu ndege zisanzwe zirakora amaoperasiyo neza. Ndabaha ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ku isi.
abatwumviriza mwerere ngaha i Bujumbura mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye mwese tubahaye ikaze muri kino kiganiro kiriko cyo kuri uno mugoroba abatwumviriza namwe muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze by'umwihariko abatwumviriza muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye ngaha ku mugabane wa Afrika abaherereye muri Congo abaherereye muri Kenya Tanzania Uganda ndetse n'u Rwanda mwese twifurije umugoroba mwiza cane turi ku masaha y'umugoroba ariko hari n'abadukurikiye bari mu bihe bigiye bitandukanye ariko igicamunsi cange mu ijoro cange mu rukerera abatwumviriza baherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika ku mugabane w'Uburaya Aziya Australia ndetse n'ahandi hose tubahaye ikaze tubabwira ngo aha niho honyine ushobora kuba wokurikira amakuru akomeye cyane amakuru adafite ivumbi amakuru yihuta amakuru rwose by'umwihariko dufatanyiriza hamwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru basanzwe ari inzobere mu gutoza amakuru tukayabagezaho by'umwihariko yujuje ubuziranenge niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ino mbonesha kuri yacu ano yanyu ya Burundi News TV Byonda handitse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye byonda ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo bace ucura abana natwe gatanu kuri gatanu ikaze rero aya makuru yacu tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi uyu munsi navuga ko wari umunsi udasanzwe imbonera kure ariko kandi uyu munsi wiswe imbonera kure day waje kugenda utera inkeke ubwoba bukomeye cyane abarimo oni ariko kandi bamwe mu bategetsi bakomakomeye bari bitezwe ko bagomba kwitabira uyu munsi bakaba batigeze baboneka nkuko bikomeje kugenda bigaragara oni irarangajwe ishinga nuko rero nuko rero umutekano ushobora guhungabanywa bivuye ku rugendo rutunganijwe kuri uyu wa gatandatu nyine mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure umuhari rero wo gwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi umushikiranganji ajejwe imigenderanire rero n'amakungu yituye oni kugira ngo rero ubutumwa bwo kugabisha bufutwe nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa igisata kijejwe rero umutekano mu mashami ya oni mu Burundi kiragabisha abakozi rero b'ibyo bisata kikanabasaba kwirinda guca rero mu mabarabara amwe namwe rero yo mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi kuguma rero bari maso mu ngendo bashobora kuza gukora mu bihe bigiye bitandukanye haba nyuma y'iki gikorwa ndetse na mbere yaho kugira ngo rero uyu wa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru guhera kuri wa gatandatu ndetse no kumenyesha igisagara cyose ko ryoba gitumburuka nk'uko bikomeza bigenda bitangazwa ntituzi ukuntu rero by'umwihariko mwashoboye kurubona ariko kandi urwo rwandiko rwari rugenewe abakozi bacu gusa niko rero umwe mu bakozi baboni mu Burundi yaje kugenda arabwira abamenyesha makuru bacu ariko kandi akaba yanaganiye namwe muri mu bamenyesha makuru ba COS Medias Burundi ntiyashimye ko rero umwirondoro wiwe ubasha kuba wamenyekana urwo rwandiko rwakwiragiye rero cane mu migwi yagiro nka WhatsApp y'abarundi baba mu mahanga ndetse mu bindi bice bigiye bitandukanye akaba ari agashavu ka shingiro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa kubwa amasoko hibujumbura rero umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yashavuriye rero ibiro by'ubuserukizi bya ONU by'umwihariko mu Burundi mu nyuma yo gukwiragiza rero ubwo rwandiko akaba yasabye yuko rero rufatwa kandi birakogwa hari yarungitse kandi urundi rwandiko rwo gufuta urwa mbere ku bakozi b'ibisata bye gukira ubuserukizi bwa ONU mu Burundi niko rero umwe mu bakozi baho yaje kugenda aganira n'umumenyesha makuru wacu urwo rwandiko rwari rwarungikiwe rero abakozi b'ibisata bye gukira ONU ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ariko kandi nta mugambwe watunganyije urugendo kuri uyu wa gatandatu rwavugaga kuri uyu wa gatandatu kandi kwigenekerezo rya 31 Myandagara umwaka wa 2024 mu gisagara ca Bujumbura umuhari w'ugwaruka rw'umwe rero mu migambwe uzotunganya umunsi mukuru rero ku kibuga by'umwihariko ku kibuga hipikwe niho rero ubwo rwandiko ruvuga ko rwaje kugenda ruraboneka ndetse biza no guteza akaduruvayo muri icyo gikorwa mu by'ukuri ni ihimbazwa gisabukuru igira 8 y'umunsi wahariwe imbonerakure za CNDD-FDD umugambwe
mugambwe uri ku butegetsi aho uzwi nka Imbonerakure Day. Urongoye uwo muhari rero w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi yitwa Eric Nshimirimana yabahamagariye rero kuguma bafatanya mu nda ndetse no kuguma bari mu bikorwa by'iterambere byo kubungabunga umutekano w'abanyagihugu. Mu gihe rero bavuga ko rero mu bikorwa byinshi cyane by'agatotezo rero mu gihe bavuga mu bikorwa byinshi cyane by'agatotezo gakorerwa abari mu migambwe itavuga rumwe n'uwo nguru uri ku butegetsi, abanywanyi b'uwo muhari rero wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu wagiye ku butegetsi muri Myandagaro umwaka w'2005 kubw'amasezerano ya Arusha baracyafatwa n'amashirahamwe rero menshi aharanira agateka kazina muntu n'ibisata bya ONU nk'umugwi w'inkorabara. Indongozi rero za CNDD-FDD ndetse n'indongozi z'u Burundi zituruka muri uwo mugambwe ntizihengeshanya kwiyamiriza rero ibyo birego, bakavuga yuko rero by'umwihariko ababivuga bafise intumbero yo kudacafuza ishusho y'igihugu n'inzego zaco nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Uwo munsi kandi by'umwihariko uzohimbazwa ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko uyu munsi wahimbajwe ku butaka bw'u Burundi bwose, ariko kandi ibirori bikuru bikaba byaje kugenda birabera nga mu gisagara c'ubudandazi cya Bujumbura. Imbonerakure nyinshi zaragize rero imyemenyerezo ya gisirikare myinshi cyane mu ntara zose z'u Burundi mu ntumbero yo kwitegura defile idasanzwe nk'uko rero byasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyane Ndikuriyo. Ariko kandi igitangaje nuko bamwe mu bategetsi bakomakomeye nga muri kino gihugu c'u Burundi rero by'umwihariko batigeze bagaragara cyangwa se by'umwihariko ngo bakaba batigeze berekana neza yuko by'umwihariko baje gushyigikira icyo gikorwa. Kwikubitiro harimo by'umwihariko usanzwe ari umwe mu basirikare bakomeye cyane nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, akaba atigeze na rimwe agaragara cyangwa se ngagaragare muri kino gikorwa, mu gihe abandi bategetsi bakomakomeye by'umwihariko baje kugenda bagaragara muri kino gikorwa kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abantu benshi cyane cyane abasanzwe babarizwa muri CNDD-FDD n'abandi bayobozi bakomakomeye nga muri gihugu c'u Burundi bakomeje kugenda bibaza cyane kuri General Prime Niyongabo. Uyasanzwe ari umugaba mukuru rero w'ingabo z'u Burundi, General Prime Niyongabo uherutse no kongererwa indi mirimo mu butegetsi bw'u Burundi. Mbere yuko nkubwira byinshi kubigendanye n'imirimo yiwe ndetse n'ibyo asanzwe akora n'ibyo basanzwe baramushinza, uyu mutegetsi asanzwe afise ijambo rikomeye cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi, ariko kandi akaba atigeze na rimwe ndetse akaba ari umwe mu bantu bakomeje kugenda baragwanya baranagaragaza neza ko imbonerakure atamumaro zifise ndetse atakintu na kimwe zibasha kuba zokora usibye kuba by'umwihariko zikomeza gushinzwa kuba ari inkoramabara ndetse zikaba zikunze kunyuruza abantu, kubica ndetse no kubagirira nabi. Uyu General Prime Niyongabo rero by'umwihariko kwita kwigerekerezo rya 14 kwigerekerezo rya 18 zo kwezi kwa kane umwaka wa 2024 Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kumugirira icyizere aza gusinya ku itegeko rero rigena General Prime Niyongabo kuba umukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe gutanga imidari, ubwo bita rero Chancellerie des Ordres Nationaux, urwego runasanzwe rugizwe rero n'abandi bantu 8 bagenwa rero n'umukuru w'igihugu. Umuntu uhabwa rero kuyobora urwego abafise icubahiro kingana n'icya minisitiri, kandi ahabwa ibisabwa kimwe nuko minisitiri abaca abikubihabwa. Uyu mugabo rero ibi byose biri mu byatumye yongererwa by'umwihariko ubudahangarwa ngaho muri kino gihugu c'u Burundi, kandi igitangaje nuko ari umwe mu bantu bakomeje kugenda baravugwa mu idosiye imwe na General Guillaume Bunyoni yahoze aratwara igipolisi c'u Burundi ndetse akaza no kuba umushikiranganje wa mbere muri kino gihugu. Icakora uyu munsi haje kugenda havugwa yuko rero uyu mugabo ashobora gutangura kwigwaho kugira ngo hamenye icyo yoba atekereza. Icakora tukiye kuri uyu mugabo, urwego yahawe ni urwego kandi rufasha perezida w'igihugu kugira ngo rero ruhe imidari rutange imidari mu gihe rero haba hari abakwiye kuyihabwa. General Prime Niyongabo rero uyu mwanya yawutsimbuyeho nyakwigendera Lieutenant General Godefroid Bizimana wahawe uwo mwanya rero mu mwaka w'ibihumbi 2023, nawe akaba yarawusimbuyeho Lieutenant General Gabriel Nizigama wari warahawe
kuyobora uwo mwanya mu mwaka w'ibihumbi 2019 aho nawe yari yarawutsimbuyeho General Ali Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu akaba ari mwibohero nk'uko biriko bitangazwa. General Prime Niyongabo rero yahawe kuyobora ubwo rwego, ariko kandi aracyari n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Urubuga rwa Pacifique Ninahazwe ushinzwe gutabariza abarundi bari mu kaga rwatangaje neza ko General Prime Niyongabo akiri umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ngo kandi yahawe kuyobora ndetse akaba yarahawe n'izi nshingano. Ibyo myongereye ubudahangarwa. Yagize ati hari benshi bibaza ko General Prime Niyongabo yavanywe mu gisirikare, sibyo kugeza ubu ngubu. General Prime Niyongabo rero niwe mukuru w'igisirikare cy'u Burundi kandi yahawe kuyobora urwego rutanga imidari. General Prime Niyongabo kandi yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ni igihe kinini cyane ugereranyije n'abandi bose bigeze kuba kuri uyu mwanya. Akaba amaze kuri uyu mwanya imyaka ishika kuri 12. Niwe wa kabiri mu basirikare b'u Burundi bamaze igihe kirekire rero ku mwanya wo kuyobora igisirikare cy'u Burundi, mu nyuma ya Major General Thomas Ndabemeye yamazeho uwo mwanya imyaka irenga 8. Akaba yarayoboye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 967 gushitsa rero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 nk'uko biriko bitangazwa. Inyandiko za Pacifique Ninahazwe zakomeje zivuga ko rero atari byiza na gato ko umusirikare ku musirikare kuyobora urwego rw'umugaba rero mukuru w'ingabo igihe kirekire, ngo kuko rero bigera aho atwara igisirikare nk'umurima wiwe. Ninahazwe kandi yanavuze yuko yanatanze urugero, avuga ko rero muri iki gihe General Prime Niyongabo afatwa nk'umwe mu batunzi ba mbere mu gihugu cy'u Burundi. Avuga ko rero byinshi bimwinjiriza amahera bifitanye isano n'igisirikare. Hakiyongeraho kandi kuba nyiricubero Evariste Ndayishimiye atatinyuka kuba yogira ibyo amubwira cyangwa se yogira ibyo amubaza. Nubwo uyu mugabo yakomeje kugenda aravugwa mu madosiye menshi cyane agiye atandukanye, yakomeje kugenda n'ubundi anagaragara ndetse anagaragaza neza yuko we ku ruhande rumwe atari mu murongo umwe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho nk'uyu munsi ibi byongeye kwibutswa ndetse biza no kugaragariraho uyu mugabo atigeze by'umwihariko agaragara kuri iki kibuga mu rwego rwo gushigikira izi mbonerakure. Imiti bivuga ko rero imiti ikoreshwa mu gisirikare cy'u Burundi irangurirwa muri farumasi za General Prime Niyongabo. Microfinance yiwe nayo ubwayo ngifise ukwikorana n'igisirikare cy'u Burundi, akaba aheruka gushiraho rero iyindi microfinance yahawe gukorana n'abasirikare bato bato, ariko kandi inyungu zayo nini cyane zikaba iza General Prime Niyongabo utwara iyo microfinance. Akaba nawe ari umusirikare yahoze ari escort wa General Prime Niyongabo nk'uko biko bitangazwa. General Prime Niyongabo kandi azwi nk'umwe mu basirikare bacuditse na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umwaka ushize rero hagiye haravugwa amakuru y'ibihuha ko General Prime Niyongabo agiye gukugwa ku mwanya wo kuyobora igisirikare, ariko kugeza ubu ngubu aracara umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi kandi yongerewe n'indi mirimo. Ariko kandi kugeza ubu bamwe mu bategetsi bakomakomeye mu gihugu cy'u Burundi barimo nka Reverien Ndikuriyo asanzwe ari umunyamabanga mukuru cyane wa CNDD-FDD yakomeje kugenda avuga yuko rero by'umwihariko ngo agiye kuvugisha nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo babashe kureba uburyo bokemura ibyo bibazo, ndetse by'umwihariko babaza impamvu General Prime Niyongabo adashobora kuba yoshyigikira ibikorwa by'imbonerakure mu gihe izi mbonerakure ari rwo rwaruka by'umwihariko rugomba kuba rwofasha abanyagihugu, ari rwo rwaruka by'umwihariko rwemeye, ndetse by'umwihariko rugomba kuba rwotanga umusaruro ndetse n'umusanzu ukomeye cyane muri kino gihugu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira aravuga ko rero ibintu bishobora kuza guhinduka cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi bukaba bushobora kuzozamo akaduruvayo, mu gihe rero by'umwihariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba agerageje kuba yogira icyo avuga cyangwa se yagira icyo akora kuri bamwe mu bategetsi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Nyamara kandi nubwo bivuga ko rero asanzwe ari umunywanyi, ndavuga nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umunywanyi wa General Prime Niyongabo, bivuga ko rero nubwo yakomeje kugenda avuga ko hari bamwe mu bategetsi batifuriza igihugu cy'u Burundi ibyiza, ndetse ngo bamwe bifuza gukomeza kukibona ciri mu bibazo. Amakuru akomeza kugenda dusumira avuga yuko ndetse akanagaragaza neza ko mubo yatungaga agatoki harimo na General Prime Niyongabo. Icakora by'umwihariko ngo biragoye yuko uyu mutegetsi Evariste Ndayishimiye yagira icyo amubwira bitewe n'amateka bafisanye ndetse n'amabanga bafitanye. Akaba nayo mpamvu rero yakomeje kugenda aramara by'umwihariko igihe kirekire kuri uyu mwanya nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
Andi makuru akomeje kugenda agaragara cyangwa se andi makuru akomeza kugenda aratugeraho nyine ni amakuru agendanye n'ibikomeje kugenda biravugwa mu gisirikare cyane cyane mu gisirikare cy'Uburusiya ndetse na Ukraine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru avuga ko rero indege y'igisirikare c'Uburusiya yaje kugenda iraburirwa irengero, akaba ari imwe muri kajugujugu zikomeye cyane zaje kugenda zirabura uyu munsi, by'umwihariko akaba ari imwe mu ndege zimaze igihe zirakoreshwa, ni imwe muri kajugujugu ryo mu bwoko bwa Mi-80 isanzwe irakoreshwa cyane cyane mu gisirikare ndetse no mu operasiyo menshi cyane mu gutwara ibikoresho ndetse no kugaba ibikoresho bigiye bitandukanye no kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Ibi byose kandi bikaba bikomeje kugenda biragaragara ndetse bikaba bikomeje kugenda binanavuga yuko rero by'umwihariko muri iki gihe ibintu bikomeje kugenda by'umwihariko bihindura isura muri ino ntambara, nyuma yuko kandi hari na bamwe mu basirikare bakomakomeye basanzwe babarizwa mu gihugu ca Burkina Faso cyane cyane abo mu itsinda bita nk'abahashi cyangwa se abacanshuro bari baraje muri icyo gihugu abagera ku 100 bakaba bamaze kugenda barahamagagwa kugira ngo basubire mu gihugu c'Uburusiya mu rwego kugira ngo bashe kuba bojya kugwana ingwano zikomeye cyane nyuma yuko hakomeje kugenda hikangwa ibindi bitero bishasha igihugu ca Ukraine gishobora kuba cyakongera kugaba, by'umwihariko cyitwikiriye akarere cyamaze kugenda kinjira aka Kursk gasanzwe gaherereye ku mupaka uhuza iki gihugu c'Uburusiya ndetse na Ukraine. Aba bahashyi rero ngo bakaba bitezwe yuko bagomba gutangura ibindi bitero bishasha bafatanyije. Umwe rero mu bayobozi b'iryo tsinda ry'aba Wagner Group yahoze irongowe n'uwitwa Yevgeny Prigozhin ndetse n'ikegera kiwe Dmitry Yutikini, ariko bakaba baraje kugenda bicwa nk'uko byaje kugenda bitangazwa, ariko Uburusiya bagatangaza neza ko rero baguye mu mpanuka y'indege yabereye mu burengerazuba bushyira amajyaruguru y'icyo gihugu ca Ukraine. Ariko kandi akaba yaje kugenda avuga ko rero kimwe mu bintu bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara ariko by'umwihariko ngo hari umwanzi n'umwe wegereye iki gihugu c'Uburusiya, ngo bose abasirikari bose bafatanyiriza hamwe mu kumugwanya mu rwego kugira ngo babashe kuba bomutsinda. Bivuga ko rero by'umwihariko igihugu c'Uburusiya ubwacyo nacyo gifite amakenga ndetse n'ubwoba bwinshi cyane yuko iki gihugu ca Ukraine nubwo gikomeje kugenda kiragabwaho ibitero nacyo gishobora kuzazabiranywa n'ubujinya n'uburakari, kikaba cyotanguza ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira icyo gihugu c'Uburusiya. Ndabashimiye mwese, dufite mu masaha ari imbere.